kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 2 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Mariko igice ca 2 murongo wa mbere gushika kwa 12 handitse ngo umutwe w'amajambo handitse ngo Yesu akiza ikimuga. Hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Bakoraniraho benshi, ntibakwirwa mu nzu, eka n'imbere y'umuryango hose, ababwira ijambo ry'Imana. Haza abazanye ikimuga bagiteruye ari 4. Babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru y'aho atumbereye. Bahejeje kuhatobora, bururukizamwo inderuzo iryamye mw'ico kimuga. Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Ariko hariho abanyabwenge b'ivyanditswe bamwe bicayeho, biburanya mu mitima, bati niki gitumye uyu avuga atyo, ararogose. Ninde ashobora guharira ivyaha atari umwe? Niwe Mana. Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo, aca ababaza ati niki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu? Icoroshe nikihe? Nukubarira ikimuga ntuhariwe ivyaha vyawe, canke nukukibarira ntivyuka wikoreye inderuzo yawe ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ikimuga ati ndakubariye ntivyuka wikoreye inderuzo yawe utahe. Aravyuka aca yikoreye inderuzo, asohoka imbere ya bose. Nuko bose barumigwa, bahimbaza Imana, bati ntitwari bwabone bene ibi. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Muri uyu mwaka wo kuzuka, muri uku kwezi ko kunesha ikibi cose no gukora ivy'ubuhizi nka Benaya, muri uku kwezi kwa 3, ndakwifurije kugira ukwizera gukuraho amabati. Bibiliya tubarira ngo ku murongo wa 5 ngo Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ivyaha vyawe urabihariwe. Yabonye iki? Ukwizera kwabo yakubonye gute? Tubibona ku murongo wa 4. Babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru y'aho atumbereye. Bahejeje kuhatobora, burukizamwo inderuzo iryamye mw'ico kimuga. Umurongo wa 5 uca uvuga ngo Yesu abonye ukwizera kwabo. Ndakwifurije kugira ukwizera nk'ukwaba, ukwizera gukuraho amabati, ukwizera gukuraho akarimbi, ukwizera gukuraho umurumyo bagushizeko, umutemere, umupfundikizo, ahantu bavuze ngo ntuzokwigera urenga. Ukwizera gukuraho inzitizi zose zakuzibiye, ukwizera ko gukora ivy'ubuhizi, ukwizera gutuma urengana aho abiwanyu batashoboye kurengana. Hari havuze ngo iwanyu ntawe uzokubaka adashitse mu myaka 50, iwanyu ntawe uzovyara, iwanyu ntawe uzokwiga aya mashuri, iwanyu ntawe uzokora aka kazi, iwanyu ntawe uzoshika muri iki kibanza, iwanyu ntawe uzoshika kuri ibi n'ibi. Ariko ndakware ngo ukwizera kwe kuguhe kunesha, ukwizera kwe kugutume ukuraho umurumyo, utume ukuraho amabati, amategura, ivyari bizibiye. Aba bari bose ibibabujije gukira kwa mugenzi wabo, bari bose ibibabujije gushika, ibibabuza gushika aho bategezwa gushika. Ariko kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, batahura yuko bategezwa gushika aho hantu. Bituma babomora, batobora aho hejuru, burukiriza uwo muntu amugaye imbere ya Yesu. Yesu nawe abonye ico gikorwa akoze, aravuga ngo ivyaha vyawe urabihariwe. Mwene data, ukwizera kwe gutume uharigwa ivyaha, ukira izo ngeso zakunaniye, z'akaboregwe, ingeso mbi n'ibindi bibi ugendera. Mu kwizera gutume ukira, nk'uko Bibiliya itubara mu Banyefeso igice ca 2 umurongo w'8 n'uw'9, avuga ngo ukwizera niko ubuntu nibwo bwabakije kubw'ukwizera. Ivyo ntivyavuye ku bikorwa vyanyu ngo he kugira uwishima uwirarira. Oh mwene data,
ukoresha ukwizera kwawe urengane izo mbibe akarimbi washingiwe. Mu cete cya kabiri cy'Abikorinto igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4 avuga ngo naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibirwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Sinzi akarimbi bashinze iwanyu kavuga ibica nk'ibirya, akarimbi wahuye nako ku kazi, aho akarimbi intamba myavuga ngo ntawe uzorengana aha. Mwene data, ukwizera kwawe gutuma ushingura akarimbi, gutuma ushingura umusozi uri imbere yawe utabwe mu kiyaga. Ukwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo nk'uko byanditswe mu Roma igice cya 10. Imana iguhezagire, Imana igushoboze, Imana igukoresha iby'ubuhizi muri uku kwezi no mu mezi yose akurikira no mu myaka yose ikurikira. Akarimbi kaveho, urengane limite, urengane obstacle, urengane ibyo bashinze, inkingi za Dagoni na Ashera na Bayali zashinzwe mu muryango wawe, bya bisigo bahamagara by'abapfuye biveho mu izina rya Yesu. Unkundire dusengane muri uyu mwanya wo gusozera ikiganiro cacu. Data, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi utwereka, byaduhinduye bikadukura mu byaha, bikadushoboza kwizera Kristo yazutse yavuye mu bapfuye, yicaye iburyo bwa Data dusabira. Nico gituma naje muri ubwo bubasha bw'ijambo n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera sengeye uyu ariko aratwumviriza canke abariko aratwumviriza bari kumwe ari benshi. Ndavuze ngo akarimbi bashingiwe, iby'ubupfumu n'uburozi byakozwe iwabo, gusenga ibitari byo, gusenga bapfuye, guhamagara imizimu n'ibindi, bihagarikwe mu izina rya Yesu. Akarimbi kari iwabo kaveho mu izina rya Yesu. Uyu munsi gukira kwiyerekane, ibyabamugaje, ibyabakongataje, ibyabuje gushika ku ntambuko iyi canke irya, biveho mu izina rya Yesu. Data, ndasenze ngo ingeso mbi n'ibyaha bitsindwe, ukwihana gutahe mu muryango wabo, ukwihana gutahe mu mutima wiwe, ahinduke gose. Urakoze ko mvise gusenga kwacu, nico gituma mvuze ngo akarimbi gakuwe ko mu izina rya Yesu Kristo muri uku kwezi, muri iyi ndwi, muri iyi myaka. Urakoze, urakoze, urakoze Data. Ishimwe n'icubahiro w'ivyawe tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen kandi amen.